sije nikuye ku kazi, akazi naragakunda, akazi naragashaka kandi naragakunda, ntabari ungiriye ikigongo kweri, ntabare ungiriye imbabazi, ungiriye ikigongo, uzobukoze. murumva yuko uyu murundikazi ababaye, aratabaza ashaka ubufasha, siwe yikuye ku kazi, baramwirukanye, yarashaka akazi, mugabo ubu ahageze yugaraniwe muri ofisi. Nk'uko mugiye kuvyumva ama audio ngaha imbere, ntarekuriwe no kuja kunywa amazi, apfunzwe nabi cane gose, asaba gutaha canke bamuha akazi. Ibi ntivyumvikana. Reka twumve ingene yatabaje avuga. Daniel, ni wowe kumfasha kweri, ni wowe kumfasha, raba audio naguha nizo nyene. Ego nitwa Tuyisenge Zabibu, raba kweri uramfashe, je ndabe ko notaha kwivuza, ngeze ahantu habi. Muze mubone benshi bariyahura, ntimuze mubona benshi bariyahura, baba bahuye n'ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo bigushikira hamwe uvuga ati jewe kweri nofuma nimanika, haba icobaye, ukibura uwo uriwe, ukibaza ati none jewe ndikiremwa mu bindi kweri. Ugiye kubaza ikintu wese ntakwishure, nta numwe anyishura ku kibazo ciwanje, nta numwe. Ubu rero ntibashaka yuko mva hejuru, ntibashaka yuko mva hejuru kweri, oya. Ndanagiye bambwira ati subira inyuma ngaha inowe nturekuriwe kuhaza, wibaze kweri izo ngorane. Amazi ndayakeneye nkabona uwo ndayatuma, nigiriye ntibanyugururira, ubu baguma bahugaye. Sinzi rero ivyo bihano jewe bansizemwo ikintu noba narabakoshereje, ico nzi kweri, iramufashe, ni wewe kweri. Imana impaye nkaronka n'utwo tumega kweri, Imana irakoze. Uyu murundi twahuriye ngaha kweri, Imana izimuhezagire. Murumva yuko uyu Tuyisenge Zabibu avuga ati jewe aho ngeze no kwiyahura no kwiyahura, kandi ibi birababaje ku muntu burya urinze wumva umuntu avuga ati ntimuze mubone abantu biyahura. Umunsi umwe ushobora gusanga yiyahuye bikagutangaza, kuko nuko abantu nyene biyahura bavyisangamwo. Rero uyu murumva ko avuga ati ahageze ari izore, baramwugaranye, ntashobora gusohoka, ntashobora no kuja kunywa amazi, ntashobora no kurya. Avuga yuko ahubwo bobo bamubwira ngo ariho itike atahe. Ibi ni ibintu bibabaje cane gose mu gihe we yishakira akazi. None vyavuye kuki? Je naramuvugishije, ndamusaba ivyo namusaba abandi bose, arabimpereza, amafoto, amanimero, ndagerageza ibishoboka, mugabo ikintu gikenewe nuko aronka uburyo bwo gutaha. Kandi iki ni ikibazo coroshe ku kigo camurungitse, ngicyo kiragaragara, n'inimero zacu kiriko, nimufashe yitahire. Je mugo nyene nk'umuvyeyi hari ukuntu nabanje kumukarira, ndamubwira none wewe ntiwigeze ukwiye ku kazi kunuku nuku, niwe aca ambwira ati je sije nikwiye ku kazi, akazi ndagashaka, niko gusa ngwaye. Urumva aragwaye ubu, none ubu yagwariye muri ofisi, ashaka gutaha, sinzi ko muvyumva neza. Reka twumve hano. Umupira naje nambaye navuye mu kigo kwa Sajiri cyo mu Gatunguru, ikintu ababosi banjijije bashaka nze ndakora ahantu henshi, nze ndagenda gukora nkimba ari abagenzi babo, nkimba ari umuryango, jewe ntavyo nzi. Naragiye rero ubwa mbere kubera mabuja yarimbwiye ko tugiye gutembera, urabona bano bantu ko wumva bakubwiye ngo ambara ngo tugende, ndagenda usanga ahubwo ngiye gukora, ndakora iyo nzu kuva hasi gushika hejuru, n'umuntu umwe mvuye no mu nzu wiwe nakoze kabisa. Ndavuga ati ibi bintu bangiriye sivyo, umugabo no hanyuma sinzosubirayo. Yarasubiriye arambwira ati ambara abaya, kandi ndambwira ati je nta na hamwe nja, numva ndushe nshaka kuryama. Aho ni mwijoro, arambwira ndambwira ati je singenda, je nta nzu nyinshi ndekuriwe gukora. Navuye mu Burundi bambwiye ko nzokora inzu imwe, ntibambwiye ko nzokora inzu nyinshi. Burya rero barandetse, baca bambwira ati zana telefone tuguhe wifi, nca ndayibaha, kumbe telefone bashaka bayitware. Ndayibasaba wapi bose baca batondana inkoni,
bamvutuye inkoni zibiri zo ku kuboko, iyindi ndayifata nyene nagiye gufata imwe nyene bayinkubise abandi babankubise ku maboko, nca ndasohoka ndiruka ndavuga ati abantu je hamwe twohangana, ni haho nyene wosanga ndabagiriye nabi baciye banta mu gasho, none guhunga kwanje kwanzaniye kumfunga n'ubundi, kuko je bisa ko mfungiwe muri ofisi kweri, nta na hamwe nja kweri, simbuja oya kweri, ukuri raba umfashe ungirire ikigongwe, je ndabe ko wontabara n'ukuri, je nkaraba ko mva ngaha hantu nkaja kwivuza, ngeze habi nguma ndibwa mu gatuntu hose, mu gakoratima sinegura, raba kweri umfashe nkuko usanzwe udutabara kweri, mfashe ungirire ikigongwe, je ndarushe, sije nikuye ku kazi, akazi naragakunda, akazi naragashaka kandi naragakunda, mbabarira ungirire ikigongwe kweri, je untabare ungirire imbabazi. Ungirire ikigongwe uzobukoze. Sije ntanga no kuri itike yo gutaha, sije ndabikora ibyo byose, ariko gusa je ndagutabariza nkabigeza aho mbwirizwa kubigeza, nkagusabira ubufasha ahantu hatandukanye, kandi biragenda neza iyo Imana yabigiyemwo, kandi n'Imana yama ibimfasha, kuko bino bintu n'ibikorwa vyo gutabara n'Imana ntiyoreka gufasha abantu, namwe muravyumva, n'ahatadodoreka ndahadodora kandi bikagenda neza. Reka rero twumve, hano maze kumushwanira, naramushwaniye nabwiye ati none burya sinkuye ku kazi, umva ukuntu yaciye anyishura. Yego je nagwariye muri ofisi, nta n'umuntu n'umwe anyumviriza, n'uwo mbajije ikibazo canje nta n'umwe ananyishura, abantu bo kuri ofisi nta n'umuti, sinzi ngo ni malariya canke niki, igihimba co hepfo cose nta nuko ndakigaba, agatuntu karandembeje, nguma ndibwa mu gakoratima, je kweri nabuze iyo niyomva kweri, nahunze aba boss ntibanyice, none biriko biramviramo ingorane nk'uko, iyo mpagarara naho ngo duhangane zari kuba n'izindi ngorane, none uhunge ntibakwice n'ingorane, ugwane nabo n'ingorane, none kweri je nzobigenza gute, tuzobigenza gute kweri, je nabuze iyo nja niyomva, nta n'umwe anyumviriza, nta n'umuti n'umwe ndiko, je kweri ndarushe imba womfasha kweri, wongirira imbabazi kweri ukamfasha, ukabinkurikiranira je kweri bakandungika, igihimba co hepfo cose nta n'amazi, ubu ngiye no kunwa amazi, kubera mba ndi hejuru, je ndara hejuru, ngiye no kunwa amazi nta nuko bashaka yuko mvayo, ntibanyemerera, imisi 3 yose iraheze ata mazi, ingorane, je kweri nabuze iyo nja niyomva, umva nagowe, burya nayo mamega n'umugenzi nyene w'umurundi yahaje, arabona yo ngowe, kubera rero yarashitse aca aramparitaja, nta na wifi bampa, oya ndayisavye nta niyo bampa, maze kumparitaja rero baca baramuha akazi, aca arambwira ati rero je ndabona kweri ugeze habi, reka ndabe mfume ndahugura amamega ya 20, kuburyo niwabona vyanse burundu uzoronka ingene utabaza, urabe yuko bogukura ngaha hantu, kubera ngaha je ndabona n'ingorane, nawe ndanamutuma ati we kubera uvugana n'abo bantu basi neza, kandi ukaba uri no ku kazi, mfasha ugende ubanshikirire ubambarize, jewe kweri yuko bondungika, nawe yaragiye nta n'ikintu na kimwe bamwishuye cerekeye kuri jewe, sinzi rero jewe ibintu bagize, bose yaranyugariyeko, pasiporo yarayugaye, igama yarayugaye, sinzi rero kugeza n'ubu ibintu ngene bimeze, ndasaba kweri ko womfasha ukangirira ikigongwe kweri ukantabara, je ntaho mfise mva niyonja, ni wowe nyene kweri mvuze ati Imana irakoze ko ndose utwo tumega, reka nsige ngende ndabimubwiye ndabe ko hari ico azomfasha. Yego vyanje bimeze nk'uko je narababwiye ikibazo canje cose, ntibigeze bambwira ati niwirihire canke ntiwirihire, oya bambwiye ati rindira
tubwire umubosi wawe azana pasiporo hama tugutaburize itike utahe. Ntibigeze bambwira ngo niwirihire itike, oyaye. Bambwiye yuko nyene bashaka babimubwire kugira azane ivyangombwa bantaburize itike. None kugeza ubu nta n'umuntu n'umwe anyumviriza, sinzi iyo vyahereye. Ndakwinginze umfashe kweri nkuko wama wadufashije, untabare kweri ndabe yuko notaha nkaja kwivuza, ngeze habi n'umwanya n'umwanya nkaba ikimuga canke nkapfira ngaha mw'ino ofisi, kweri uzoba ukoze. none mwebwe mujejwe gufasha bano bantu ngomba ndabaza ikibazo. Uyu muntu yavuye kuri ofisi mu kazi bamujana kuri ofisi, none mwebwe bantu mujejwe gufasha bano bantu bari muri Arabia Saudite, reka ndabibariza akabazo. Uyu muntu yahuye n'ibibazo bituma ava mu kazi, araza agera kuri ofisi, barazi ikibazo ciwe, hanyuma cafatirwa n'ingwara baragwaye. Nta nubwo bavuga, murantunga hano nimba ntabitumaye neza ariya mu ntango, we mwavyumvise ko yivugira ko nta n'itike bamusaba, nta tike bamusaba ku busanzwe, hano vyumvikane neza, kuko barabonye ibibazo vyiwe barabitahuye. Ica kabiri, ntibamubwira impamvu batamuha itike ngo atahe kandi aragwaye, none bagomba azagweho? Nyamuneka abantu bose mufise ico mufasha, nimugerageze mumufashe. Uyu murumva yuko akeneye ubufasha kandi budasanzwe kandi bwihuta. Reka ndabereke pasiporo yiwe, kumbure bishobora kubafasha kumurondera ubufasha, ariko mwavyumvise amazina yiwe. Oya ntayishirako ngaha kubera ntabwo ari vyiza, reka ndayitanga inbox, mugabo ndaza kuyitanga aho bikenewe hose, kuko ndayifise. Yironkera ubufasha yitahire nta bindi.